Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kumbonesha kure Burundi News. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko General Evariste Ndayishimiye yongeye gutangaza ko afite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ndasubiramwo. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi mu kiganiro yagiranye n'ikimenyesha makuru BBC yongeye kuvuga yuko afite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. General Neva yatangaje amajambo menshi cyane kandi akomeye. General Neva yavuze yuko abizi neza ko u Rwanda rurimo gutegura gutera u Burundi runyuze mu gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Neva rero nawe yavuze yuko ngo u Rwanda niruramuka ruteye u Burundi nta kabuza u Burundi nabwo buzahita bugaba ibitero mu Rwanda, kandi ngo kugera i Kigali uvuye muri Kirundo ntabwo ari kure cyane. General Neva yavuze yuko azagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda anyuze mu Kirundo maze ngo akambuka mu karere ka Bugesera agakomeza yerekeza mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. General Neva aravuga yuko ngo afite amakuru yizewe ko u Rwanda rurimo gutegura ibitero bikomeye bizibasira igihugu cy'u Burundi bivuye muri Kongo. General Neva rero akagabisha avuga yuko nawe yiteguye gutera u Rwanda, kandi ko ibitero byiwe bizanyura mu ntara ya Kirundo bigakomeza byerekeza i Kigali. Icyuka cy'intambara ndetse no kurebana y'ingwe bikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda n'u Burundi. General Neva wewe amaze iminsi atangaza yuko intambara igiye kuba mbi cyane hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kandi akavuga yuko ingabo z'u Burundi ziryamiye amajanja ziteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Muri aya makuru yacu yo kuri rino genekerezo rya 2025 ndagira ngo twifashishe inkuru ikomeye cyane yakozwe n'ikimenyesha makuru BBC aho baganiriye na Perezida General Evariste Ndayishimiye maze agatangaza byinshi cyane ku mabanga yiwe ndetse n'intambara arimo kuvuga yuko irimo gututumba mu karere k'ibiyaga binini. General Neva aravuga yuko abasirikare b'u Burundi bamaze guhabwa amabwiriza yo kuryamira amajanja kandi bakitegura guhangana n'ibitero bikomeye bishobora guturuka mu gihugu cy'u Rwanda binyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Iyi nkuru y'ikimenyesha makuru BBC itangura igira iti: u Rwanda rushimye gutera Bujumbura ruciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Aya ni amajambo yatangajwe na Ndayishimiye. Iki kimenyesha makuru BBC niyo cyagize umutwe w'inkuru. Muri iyi nkuru ya BBC baterura bagira bati: Burundi buragabisha ko buzivuna bwivuye inyuma ku bitero ivyo ari byo byose bizova mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro yahaye BBC, Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko u Rwanda gutera u Burundi ruciye muri Kongo ari ukwihenda gukomeye cyane. Mu magambo yiwe General Evariste Ndayishimiye yagize ati: turazi ko u Rwanda ruriko ruragerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubicishije ku muhari Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Uko niko General Neva yabibwiye BBC. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro avuga ko atangazwa n'iyo mvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Yolande Makoro yagize ati: ibyo bivugwa biratangaje kuko mu by'ukuri inzego zo kwivuna abanzi n'umutekano zo mu Rwanda no mu Burundi zari ziriko zirahura kugira ngo ziganire ku buryo twokingira imbibe zacu dusangiye bivanye n'ibintu biriko biraba mu buseruko bwa Kongo. Perezida Ndayishimiye aterekanye ibihamya asigura ko afise amakuru yo kwizera avuga ko igihugu cy'u Rwanda gifite umugambi wo gutera u Burundi.
avuga ko mu gihe ivyo vyoba iyo ntambara ishobora gukwega akarambaraye kuko ishobora gukwira mu karere kose. Mu magambo yiwe General Neva ati igihugu cy'u Rwanda nta mahoro cumva kitariko kirasotorana, kiramaze gushwana na Uganda na Tanzania, ubu kiri mu ntambara muri Kongo ari nako gitegura kudutera. General Neva yongeyeho amagambo agira ati Abarundi ntidushobora kwemera gupfa kurya abanyekongo bicwa, twebwe tuzopfa turiko turagwana kuko Abarundi n'abagwanyi. Perezida Ndayishimiye avuga ko amaze gutuma intumwa zitandukanye kwa Perezida Kagame w'u Rwanda amusaba gushira mu ngiro ivyo bumvikanye vyotuma ivyo bihugu uko ari bibiri bisubira kubana neza, ariko ko akirindiriye inyishu. General Neva mu magambo yiwe agira ati kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 twaragiranye ibiganiro vy'igihe kirekire n'u Rwanda, turatinda turashika ku masezerano y'ibikwiye gukorwa, ariko hageze ko u Rwanda ruyashira mu ngiro ntavyo rwakoze. Uburundi bwagiriza u Rwanda guha indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abategetsi b'u Burundi baguma basaba ko abagirizwa ico caha batahukanwa mu Burundi bagashikirizwa ubutungane. Uburundi kandi bwagiriza ubutegetsi bwa Perezida Kagame gufasha umuhari witwaje ibigwanisho ugwanya leta y'u Burundi. Uyu ni umuhari wa Red Tabara umaze gukora ibitero bitari bike uturutse muri Kongo. U Rwanda rwaragiye ruhakana ibivyagiriji vyo gufata mu mugongo izi nyeshyamba za Red Tabara zibarizwa mu buseruko bwa Kongo. Perezida Ndayishimiye mu magambo yiwe yagize ati turazi ko bashaka gukoresha Red Tabara mu gutera Burundi nka kurya bariko barabikora muri Kongo bakoresheje M23. Abarundi turiteguye. Ibitero biheruka vy'umuhari Red Tabara mu Burundi mu mpera z'umwaka uheze nivyo vyatumye icyo gihugu gifata ingingo yo gupfunga imbibe zose gihana n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ararahira akarengwa ko adashobora kwicarana ku meza y'ibiganiro n'umuhari wa Red Tabara. Mu magambo yiwe agira ati ikibanza ca Red Tabara kiri imbere y'ubutungane, ntidushobora kuganira n'abicanyi. Mu minsi iheze General James Kabarebe ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'akarere yavuze ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagirishije inama amwe mu moko y'abanyekongo abahamagarira kwica abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibingibi Perezida Ndayishimiye yaravyiyamirije agira ati umushikiranganji Kabarebe umuntu turaziranye azi n'ingene meze njewe, ariko kuza kunyambika ibara kurya ankura ko agashambara birababaje. Urya n'umukenyuro niko bakora, barabanza bakakwambika iceyi bakakwerekana mu maso y'abantu ko uri igikoko, dezimanizasiyo, kugira nibagutera abantu bazobifate nk'ibisanzwe. General James Kabarebe ari mu bategetsi b'u Rwanda bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imwagiriza kugira uruhara mu ntambara ziriko zirabica bigacika mu buseruko bwa Kongo. Oni leta ya Kongo n'ibihugu bimwe by'uburengero bw'isi bagiriza u Rwanda ko ari rwo rufatiye umuriro inyeshyamba za M23. Mu bihe bya vuba u Rwanda ntirwabihakanye rweruye canke ngo ruvyemere. Perezida Ndayishimiye ararahira akarengwa kandi ko leta yiwe itarigera ikorana n'inyeshyamba za FDLR canke ngo ishigikire izo nyeshyamba. Mu magambo yiwe Ndayishimiye agira ati barakwegera ko ni bimwe bavuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe acaba umugenzi, ariko ntaho bifatiye. Twebwe tumaze gushikiriza u Rwanda inkozi z'ikibi nyinshi zo muri ico gihugu. Nubu imbibe zugaye batubwiye ko hari inkozi y'ikibi yahungiye iwacu, duca tuyibaha.
Perezida Kagame yarampamagaye ambarira ko muri Kongo turiko turabafasha gutuza abagwanyi ba FDLR. Namusavye ko abasirikare biwe bavugana n'abanje bakababwira aho babonye aba FDLR hanyuma tukabatera, ariko gushika ubungubu tuvugana ntaho batubwiye. Perezida Ndayishimiye avuga ko ikibazo cya FDLR ari ingorabahizi. Mu magambo yiwe agira ati, umunsi umwe turi mu nama, Perezida Tshisekedi yabajije Perezida Kagame ingene mu bikorwa vyo kugwanya umuhari wa FDLR baguma bafata abagwanyi bigeze gushikiriza leta y'u Rwanda, ariko nta nyishu twaronse. Burundi buremera ku mugaragaro ko bufite abasirikare muri Kongo, nako butavuga igitigiri cyabo. Perezida Ndayishimiye avuga ko igihe yararongoye inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC ariho yafashe ingingo yo kurungika abasirikare bako karere gufasha Kongo, ariko ngo ntaco zashitse ko kuko bimwe mu bihugu vyari vyarungitse izo ngabo bitakurikije ivyo bari bumvikanye. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro kumbonesha kure Burundi News, iyi nkuru ya BBC irakomeza ndetse irimo ayandi makuru menshi cyane akomeye y'ibintu biriko birabera mu karere k'ibiyaga binini. Ikigaragara nuko umwuka w'intambara uriko uratutumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ndetse General Neva akaba arimo gukubita agatoki ku kandi akavuga yuko u Rwanda niruramuka ruteye u Burundi nawe nta kabuza azahita atangiza ibitero abinyujije mu ntara ya Kirundo yerekeza i Kigali. Mu minsi ishize inzego z'ubutasi z'u Rwanda ndetse n'iz'u Burundi bari mu biganiro bigamije guhosha amakimbirane ndetse n'icyuka kibi gikomeje kwimonogoza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Gusa General Neva biragaragara yuko ibintu arimo kubisubiza irudubi.